Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Amarira n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri habaye igikorwa gikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Kwitongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza habaye igikorwa cyo gushyingura abasirikare 96 baguye muri Congo. Ndasubiramwo, abasirikare 96 b'igihugu cy'u Burundi baguye muri Congo bashyinguwe uyu munsi kwitongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda muri Bubanza. Amakuru yizewe aravuga ko muri bano basirikare bashyinguwe mu gace ka Mpanda harimo Major GAKARA w'igisirikare cy'u Burundi waguye mu micungararo y'igisagara cya Kavumu. Major GAKARA yararongoye abakomando b'igisirikare cy'u Burundi bari bacungereye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikiziga cya Major GAKARA cyageze i Bujumbura kwigenekerezo rya 16 nk'uko amakuru yizewe tuvana mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Major GAKARA rero yamaze gushyingurwa mu gace ka Mpanda, ashyingurwa hamwe n'abandi basirikare 95 bose baguye ku rubuga rw'imirwano muri Congo. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yakurikiranye iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Ildefonse Habyarimana aravuga ko nta munyagihugu w'umusivile yigeze arekurirwa kwegera itongo ry'abapfuye. Abasirikare b'u Burundi nibo bakoze igikorwa cyo guhamba bagenzi babo baguye muri Congo. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bari kumwe n'abapadiri bagera kuri 3 bivugwa ko aribo basomye ijambo ry'Imana ndetse bagahesha umugisha abitabye Imana. Amakuru aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuvuga neza ko atamunyagihugu n'umwe yemerewe kwegera itongo ry'abapfuye mu gihe hari ibikorwa byo guhamba abasirikare b'u Burundi baguye muri Congo. Hari amakuru yemeza ko abasivile bari bamaze kwegera neza itongo ry'abapfuye ariko igisirikare cy'u Burundi kikaba cyabakumiriye kikabigizayo. Hari umukenyezi yagaragaye ariko arakorora amosozi avuga yuko umugabo wiwe yaguye muri Congo. Uyu mukenyezi yabwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ko yaraje kureba ko byibuze yabona ikiziga cy'umugabo wiwe, ariko ngo abasirikare b'u Burundi bakaba bamutangiriye bakamubuza kwegera itongo ry'abapfuye. Nta musivile yemerewe kureba ibiziga by'abapfuye ndetse amasanduku yarafunze neza cyane yagiye aterurwa n'abasirikare bakayashyira mu byobo byari byacukuwe. Muri iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi nta musirikare mukuru yigeze ahagaragara. Hagaragaye umwe mu bakozi basanzwe, abakozi batoya cyane rwose bo ku rwego rw'aba ofisiye basanzwe bakorera mu bushikiranganje bujejwe ukwivuna abanzi. Ni umusirikare bivugwa yuko afite ipeta rya majoro ndetse nta n'ijambo yigeze ashikiriza abari baje gushyingura abandi basirikare baguye muri Congo. Uyu musirikare akora mu bushikiranganje bujejwe kwivuna abanzi bivugwa yuko akora imirimo isanzwe ndetse nta nubwo yari yambaye gisirikare, yari yambaye gisivile, ariko amakuru twamenye nuko afite ipeta rya majoro ngo ni ofisiye akorera mu bushikiranganje bujejwe kwivuna abanzi. Amakuru atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bumaze gushyingura abasirikare barenga 600 mu itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda.
Hari amakuru yemeza ko irindi tongo riherereye muri Mabayi ryagiye naryo rikingurwamo abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu abamaze gukingurwa biravugwa ko bageze ku 800. Abaguye muri Congo biravugwa ko barenga 1,400. Ibindi biziga ntabwo byigeze bitahukanwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu mu gisirikare yabibwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana. Muri iki gikorwa cyo guhamba abasirikare b'u Burundi cyabereye ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda, habaye ikintu kidasanzwe. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bariko barakorora amosozi. Abasirikare b'u Burundi mu buryo budasanzwe bagaragaye bariko barihanagura, ndetse bamwe bagaragaye bariko baraboroga bavuga yuko ibiriko birabera mu Burundi ari akamaramaza. Hari igikundi cy'abasirikare bakoroye amosozi, maze igikorwa cyo guhamba kiba gihagazeho iminota igera kuri 15. Byagaragaraga ko ari amarira ndetse n'agahinda ku maso y'abasirikare. Imiborogo yari yose ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi hari umujinya mwinshi cyane mu basirikare. Abasirikare barakariye cyane uburongozi bw'igisirikare. Abasirikare bavuga yuko bagiye kwita kuri songoye muri Congo kandi nta nyungu bifitiye igihugu cy'u Burundi. Hari injyane zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, aho abarongoye igisirikare batarimo kumvikana na General Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga yuko General Prime Niyongabo yamaze guhamagaza abasirikare bose bari muri Congo ngo bagaruke mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Gusa General Neva wewe yari yababwiye ko bagomba kurwana. Hari amakuru avuga yuko General Posye Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Congo akirimo kugaragara mu gace ka Uvira, ndetse ko asigaranye n'abasirikare 1000 gusa, abandi bamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abasirikare bashobora kugumuka ndetse bakaba bategura umugambi wo gutembagaza intwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Mu mirwano irimo kubera mu buseruko bwa Congo, abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye. Ikibabaje nuko ibiziga byabo byose bitatahukanwe mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango yabo ntago yigeze ibimenyeshwa. Imiryango ifite ababo bapfuye bakagwa muri Congo ntabwo yigeze yemererwa kujya kubashyingura ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Ubutegetsi bwa CNDD FDD bwabigize ikinyegero. Abashyinguwe nabo bashyinguwe mu kinyegero, ndetse nta nubwo ubutegetsi bwa Gitega bwigeze butangaza amazina y'abasirikare bapfuye. Imiryango y'abafite ababo muri Congo iriko iraboroga, ndetse amakuru aravuga yuko byakuruye urwango rukomeye cyane ku ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Abarwanyi ba M23 bageze mu marembo y'umujyi wa Uvira. Uyu munsi mu gatondo k'igenekerezo rya 19, abarwanyi ba M23 benshi cyane bari mu modoka za gisirikare ndetse bafite intwaro zikomeye bagaragaye ku ntera y'ibirometero 10 gusa berekeza mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 mu gatondo k'igenekerezo rya 19 bagaragaye mu gace kegereye neza umujyi wa Uvira. Bagaragaye mu birometero 10 gusa bafite intwaro zikomeye cyane ndetse bari mu miduga ya gisirikare. Igisirikare cya Congo cyamaze guhunga umujyi wa Uvira. Abategetsi muri Uvira bamaze gufungura amagereza yose. Imfungwa zose zari zifungiye muri za prison mu mujyi wa Uvira zamaze gufungurwa, zasubiye iwabo mu ngo. Amakuru aremeza ko abategetsi bamaze kubona ko M23 irimo gusatira neza uyu mujyi wa Uvira, bakaba bahisemo gufungura za gereza zose muri kariya gace. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Uvira ndetse n'amavideo arimo gutangazwa n'abamenyesha makuru bo muri Congo arerekana abaturage benshi barimo kuva muri za prison mu mujyi wa Uvira. Abasirikare ba Congo nabo bari barafunzwe baregwa ko bataye urugamba, nabo bamaze gufungurwa. Hari abasirikare barenga 600 bari bafungiye mu mujyi wa Uvira baregwa ko bahunze ubwo M23 yari igabye ibitero mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bice bya Minova.
aba nabo bamaze gufungurwa nk'uko amakuru arimo kubyemeza. Mu gihe rero abasirikare ba M23 barimo gusatira umujyi wa Uvira, inkuru ikomeye cyane irimo guturuka mu gace ka Uvira nuko abasirikare b'u Burundi barenga 15,000 bari barungitswe muri kariya gace, nabo rwose bamaze kuvuga yuko badashobora kurwana na M23. Abarundi batangiye gusubira iwabo. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 19, amakamyo menshi cyane ya gisirikare atwaye abasirikare b'u Burundi yongeye kugaragara ku mupaka wa Gatumba arimo gusubira mu Burundi. Ni nyuma y'aho ku igenekerezo rya 17 ndetse na 18 General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yari yarungitse abasirikare benshi muri Uvira avuga yuko bagomba guhagarika M23. Aba basirikare bari barongowe na General Posier Hakizimana batazira mingi. Amakuru aremeza yuko abasirikare bamaze kugumuka ndetse bakavuga yuko badashobora gukomeza kwita kuri songoye muri Congo. Amakuru yizewe navanye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare bagumukanye General Mingi bamubwiye yuko badashobora kurwana, ndetse ngo niba ashaka kurwana najya imbere arwane wenyine, ngo ntabwo bashobora guta imiryango yabo mu Burundi ngo baze gupfira muri Congo. Amakuru aremeza ko amakamyo atwaye abasirikare b'u Burundi yatangiye gusubira inyuma kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya 19. Abanyagihugu batuye mu gace ka Gatumba biboneye amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi arimo kuva muri Congo. Amakuru aremeza yuko General Mingi akiri mu gace ka Uvira ndetse ko asigaranye n'abasirikare batarenga 1,000 gusa. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 19, amakuru yizewe aremeza ko General Mingi arongoye aba basirikare b'u Burundi muri Congo yahamagaye umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo akamubwira ko abasirikare banze kurwana. General Prime Niyongabo yatanze itegeko ko abasirikare bose b'u Burundi bagomba kuva muri Congo. Nyamara yandi makuru akavuga yuko General Evaristo Ndayishimiye nawe yahamagaye General Mingi akamuha amategeko yuko abarundi bagomba kurwana umuhenerezo, ndetse ngo bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Hari ukutumvikana gukomeye cyane rero hagati y'ibihangange mu gihugu cy'u Burundi. General Neva arimo gutanga amategeko yo kurwana. General Prime Niyongabo akavuga yuko abasirikare bakwiye gusubira mu Burundi. Ibingibi rero byateje indyane mu butegetsi bwa Gitega, ndetse amakuru aravuga yuko abajenerali barakariye cyane General Evaristo Ndayishimiye, bigaragara yuko adashaka kuva ku izima ngo yemere ko abasirikare b'u Burundi bataha mu gihugu cyabo. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko General Neva yategetse ko abarundi bagomba kurwana umuhenerezo. Nyamara inzobere mu bya gisirikare zabwiye General Neva ko abarundi badashobora gukomeza kurwana iyi ntambara, ndetse ko byakwegera igihugu cy'u Burundi akarambaraye. Kugeza ubu rero General Mingi aracyari mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aremeza ko M23 irimo kumusatira. Abarwanyi ba General Makenga bari ku muvuduko berekeza mu gace ka Uvira. Nyuma y'aho M23 yigaruriye ibice bikomeye cyane, igafata umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, hagafatwa za Kamanyora, ndetse Uvira nayo ikaba igiye gukurikiraho, ubutegetsi bwa Congo bwasohoye amatangazo akomeye. Ubutegetsi bwa Congo bwategetse ba guverineri, abarongoye za komine ndetse n'abandi bategetsi bose muri Congo ko nta mutegetsi ugomba guhunga agace ayobora. Ibingibi byatangajwe muri Telegram yohererejwe abategetsi bose muri Congo. Ubutegetsi bwa Kisekedi buravuga ko ba guverineri, abarongoye za komine ndetse n'abakomiseri mu bice bitandukanye batagomba guhunga uduce barimo. Ibingibi kandi ngo bigomba gukorwa no ku basirikare n'abapolisi, ngo ntago bagomba guhunga, bagomba kuguma mu bice barimo bakarwana n'inyeshyamba. Ibingibi rero birimo gutangazwa mu gihe guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi.
Aya makuru kandi arimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Congo aje mu gihe M23 irimo kwigarurira ibice byinshi igasanga abategetsi bahunze. Abihweza ibya politike baravuga ko ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Congo ari ibintu bidashoboka, ngo keretse niba ubutegetsi bwa Kisekedi burimo gushaka ko abategetsi bakoreraga Kisekedi bakorana na M23. Ibingibi ngo byaba ari nko kubahamagarira kwiyunga kuri M23. Mu bice byose abarwanyi ba M23 bigaruriye, abategetsi ba Kinshasa barahunze. Ubu rero ubutegetsi bwa Congo burabategeka ko batagomba guhunga, ariko abihweza ivya politike bakavuga yuko izi ngizi zaba ari inyungu za M23 kuko yabafata maze bagakomeza gukorana nayo. Amakuru yizewe rero aravuga ko ibintu byadogereye mu gace ka Uvira. M23 irimo gutera intambwe za nyuma, ndetse birimo kwibonekeza ko umujyi wa Uvira nyuma yaho M23 ifashe Bukavu igafata Kamanyora, ubungubu umujyi wa Uvira nawo bagiye kuwucakira. Hari ubwoba bwinshi ko abasirikare ba FARDC bahungiye muri Karemi nabo rwose bazongera guhunga, kuko amakuru aravuga ko M23 nimara gufata agace ka Uvira nta kabuza irakomeza yerekeza muri Tanganyika, aho bagomba gufata umujyi wa Karemi. Mu gihe rero M23 irimo gusatira Uvira, ndabamenyesha ko muri teritwari ya Rubero naho imirwano irimo kubica bigacika. Abarwanyi ba M23 barimo kurwana basatira santere ya Rubero, ndetse hari amakuru avuga yuko abakomando bakomeye ba General Makenga barimo kurwana bashaka gusatira umujyi wa Butembo. Abanande bo muri Butembo baravuga ko imirwano irimo kubasatira. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa aravuga yuko imirwano irimo gusatira kariya gace. Amakuru yizewe aremeza yuko M23 yashyizeyo abasirikare benshi, ndetse abasirikare barenga ibihumbi 10 bari barimo kurwanira FARDC, ariko bagafatwa na M23 nabo bamaze kugera ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace, aho noneho barimo guhangana na FARDC bari ku ruhande rwa M23. Imirwano irimo kubica bigacika kandi biragaragara yuko irimo gusatira umujyi wa Butembo. Ahubwo igikenewe abanyagihugu bose, abantu bagizwe abanyagihugu, abanyonyombakomi, abadekariti, nibategura abanyagihugu bose bagura imipanga bayikarishe neza, bagura amacumu bayasongore neza, kuko ntaho tuziruka tujya. Bakeneye Burundi, bakeneye Tanzania, Congo yoyo murabona bahejeje kuyifata. Ni ukuvuga ntaho tuziruka tujya. Ntituzoja mu Rwanda, nibo bari kubatwirukako. Ntituzoja Uganda, nibo bari kubatwirukako. Ntituzoja Kenya, nibo bari kubatwirukako. Gura imipanga, amacumu, mukarisha imipanga, twirarire. Nk'ufashwe ahubwo baba bakwiye guca bamukatiraho nyene, bigaca bija kuri rezo sosiyo bakabibona nyene yuko bitoroshe. Yego bitoroshe. Jewe mukori nk'ubona wofata nabyo kuvuga ngo ubutungane ngo ibiki, nce ndamutunganiriza ubwo nyene. Niko bimeze. Bitabaye uko burya kaba kabaye. Kuko twebwe nta kwiruka nk'abakongomani vrema. Ibintu byadogereye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramo ngo ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kigiye kugira ubwicanyi bukomeye cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yose arimo kutugeraho aremeza ko General Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD FDD barimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi.
nk'uko murimo kubyiyumvira namwe murumva ko abanyagihugu batangiye gutegurwa ko bagomba gukora ubwicanyi. Amakuru arimo kutugeraho avuye irya nino ku misozi, ku bucimbiri, ku mitumba ndetse n'amakomine aremeza ko imbonerakure zamaze guharura abatutsi batuye kuri buri musozi, kuri buri gacimbiri ndetse na buri mutumba. Imbonerakure zarakoze rosansoma ndetse amakuru akavuga yuko imbonerakure kuva ku igenekerezo rya 15 uku kwezi zahawe inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Hari amakontineri yuzuye imihoro yageze mu gihugu cy'u Burundi azanywe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru aremeza ko imbonerakure zo muri Cibitoke, muri Rumonge, muri Muramvya, muri Muyinga ndetse na Kirundo zahawe imihoro kuva ku igenekerezo rya 16. Amakuru yizewe ava mu masoko yacu mu bene gihugu bo mu ntara ya Kirundo aremeza ko ku igenekerezo rya 17 abarongoye imbonerakure muri komine za Bugabira, muri komine Busoni, muri komine Bwambarangwe ndetse na komine Gitobe batanze imihoro ndetse n'inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bakabiha imbonerakure bazibwira ko zigomba kwicungerera umutekano ndetse ngo zigahangana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga ko abarongoye imbonerakure muri komine Bugabira bo rwose batoboye bakavuga yuko umwanzi w'u Burundi ngo ari igihugu cy'u Rwanda kandi ko ngo kirimo gukorana n'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. CNDD FDD yatangiye kubiba urwango rw'amoko mu gihugu cy'u Burundi. CNDD FDD ivuga ko abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwayo ndetse ngo abatutsi barashaka kwigarurira ubuseruko bwa Afurika. CNDD FDD rero irimo gutegura igonyabwoko ndetse abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Burundi barimo kugirirwa nabi bagirizwa ko ari intasi z'abanyarwanda ndetse abanyamurenge bava muri Congo nabo barimo gutabwa mu mvuto. Amakuru twamenye nuko abarenga 45 bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi bikorwa by'ubutegetsi bwa Gitega byo gutanga inkoho mu banyagihugu, ibikorwa byo gutanga imihoro ndetse n'ibindi bikoresho gakondo hagamijwe kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi biragaragaza umugambi wa General Evariste Ndayishimiye, umugambi mubisha wo gukora ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mwabyiyumviye abarundi batangiye neza kwitegura ubwicanyi. Barundi kazi muragabe. General Evariste Ndayishimiye arimo arabashora mu bintu bibi cyane. General Ndayishimiye ariko arabahenda. General Ndayishimiye arimo arabashora mu bwicanyi kandi nta nyungu na nkeya mu bifitemo. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Imihari 3 yitwaje ibirwanisho yamaze gutangaza ko yamaze kwihuza kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi mihari harimo uwitwa FRB Abarundi. Iyi mihari iravuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega ndetse ko intwaro ya CNDD FDD ari intwaro y'igikenye. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD burimo guta igihugu cy'u Burundi mu manga. Iyi mihari iravuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo burimo gukorana n'interahamwe za FDLR mu buseruko bwa Congo. Iyi mihari irimo FRB Abarundi iravuga ko ije gucungura bene gihugu b'u Burundi. Irabahenda rwose muragabe barundi kazi. FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose ni inzego z'iperereza z'igihugu cy'u Burundi zamaze kuyishinga. Amatohoza yose twakoze aremeza ko umuhari wa FRB Abarundi ndetse n'iyi mihari yose irimo kuvuga ko ije gucungura Abarundi ni imihari yashinzwe n'inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe ndetse n'amatohoza twakoze kuri iyi ngingo aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwashinze iyi mihari yitwaje ibirwanisho irimo kuvuga yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa Gitega. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 umuhari wa FRB Abarundi nibwo wavutse nyuma gato yaho Red Tabara yari irimo kubica bigacika mu gihugu cy'u Burundi.
Murabyibuka ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2019 aribwo bwa mbere umuhari wa FRB abarundi wigambye ko wagabye ibitero mu gace ka Mabayi muri Cibitoke. Icyo gihe FRB abarundi yavugaga ko yishe abasirikare barenga 100 b'igihugu cy'u Burundi. Nyamara iki gitero bivugwa ko Red Tabara ariyo yari yakigabye, ndetse Red Tabara mu minsi yakurikiyeho yagiye igaba ibindi bitero byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma rero yo kubona yuko Red Tabara imereye nabi ubutegetsi bwa Gitega, CNDD-FDD yashinze umuhari wa FRB abarundi kugira ngo uzajye ugaba ibitero maze bate mu mvuto abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, babagiriza ko aribo bagabye ibi bitero mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega baratawe mu mvuto, benshi barishwe ndetse abandi baborejwe akagufa. Uyu muhari wa FRB abarundi uheruka kumvikana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019. Nyuma yaho ntago twamenye irengero ryawo, waragiye urasinzira. Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga intambara, ndetse abategetsi bakomeye bakaba bavuga yuko intambara igiye gutera mu Burundi. Bongeye kubyutsa iyi mihari ya FRB abarundi ndetse n'iyindi mihari ya baringa bamaze gushinga kugira ngo bayikoreshe mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Iyi mihari ya FRB abarundi ni igikoresho cya CNDD-FDD ndetse n'intwaro ya Generali Evaristo Ndayishimiye. Mu matohoza twakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 twaje kumenya yuko inzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi arizo zashinze umuhari wa FRB abarundi. Generali Gervas Ndirakobuca ubungubu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 afatikanije n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi nibo bashinze umuhari wa FRB abarundi. Ubungubu Generali Gervas Ndirakobuca ni umushikiranganje wa mbere, ariko yaragiye akurikirana cyane iby'uyu muhari wa FRB abarundi. Amakuru akavuga yuko Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe yatanze ibikoresho byose, ndetse akanatanga umugambi w'ukungene aba barwanyi ba FRB abarundi bakwinyegeza irya nino mu gihugu cy'u Burundi, maze bakagenda bagaba udutero hagamijwe guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, babagiriza ko aribo bangije umutekano mu Burundi. Murabyibuka iby'amagrenade yatewe muri za Bujumbura, murabyibuka ibitero byabaye muri za Muramvya ndetse na za Rumonge. Ibi byose byakozwe n'aba agent b'inzego z'iperereza z'u Burundi, byakozwe na FRB abarundi, ndetse byatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD batabwa mu mvuto, benshi baricwa. Muri iyi minsi rero ibintu byongeye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'iperereza zirimo gufata abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge zikabata mu mvuto, ndetse bamwe bakaborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23, abandi ngo ni intasi z'igihugu cy'u Rwanda. General Evaristo Ndayishimiye yavuze yuko Uburundi burimo kwitegura intambara ikomeye, kandi ko umwanzi w'u Burundi ashobora kugaba ibitero umunota ku wundi ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yizewe rero aravuga yuko inzego z'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi arizo zasohoye amatangazo zivuga yuko imihari ya FRB abarundi ndetse na ziriya baringa zigera kuri 2 ngo bamaze kwihuza kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Barabahenda rwose, ntabwo FRB abarundi ari umuhari urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. FRB abarundi ndetse na biriya bicupuri bamaze gushinga byose bikorera inzego z'ubutasi bwa CNDD-FDD. Amakuru aremeza neza ko Generali Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi ariwe yashinze iriya migwi ibiri akayihuza na FRB abarundi.
Generali Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'u Burundi yaragiye avugwa mu mabi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu ni nawe winyegeje inyuma y'iyi mihari bivugwa ko irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni inzego z'iperereza zayishinze. Ubu ngubu rero mu gihugu cy'u Burundi mugiye gutangira kubona ibitero muri za Bujumbura, mugiye kumva amagrenade barimo kuyatera irya nino mu gihugu. Ibingibi bizatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi batabwa mu mvuto, ndetse amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzabigereka ku bwoko bw'abatutsi mu Burundi, ndetse imbonerakure zikazatangira kwivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Mu makuru twatohoje neza twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane. Imbonerakure irya nino mu gihugu zamaze guharura inyubako z'abatutsi. Imbonerakure ku mitumba ndetse no ku bucimbiri zamaze gukora rosansoma y'abatutsi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero birerekana umugambi mubi cyane w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD wo gukora ubwicanyi bukorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru twamenye nuko Generali Major Ildefonse Habarurema, Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika, Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo barimo gutegura imigambi mibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura ubwicanyi bakoresheje imbonerakure ndetse n'izi baringa bise ngo ni imihari irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu ngaha mu Burundi, muragabe. CNDD-FDD irimo gutegura ubwicanyi. Ntibabahende ngo havutse imihari irwanya ubutegetsi. Ntabwo ari imihari irwanya ubutegetsi, ahubwo n'ibikoresho bya CNDD-FDD bashaka gukoresha mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo, ndetse no gukora ihonyabwoko rigomba gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati ya M23 n'igisirikare cya FARDC. Uyu munsi ku igenekerezo rya 18 urugamba rurakomeye cyane muri teritwari ya Rubero. Imirwano irimo kubera mu rusisiro rwa Mambasa, ni ku birometero 60 werekeza muri santere ya Rubero. Hakaba mu birometero bigera ku 100 werekeza mu mujyi wa Butembo, umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko urugamba rukomeye. Igisirikare cya Congo cyagabye ibitero ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mambasa. Abarwanyi ba M23 barimo kuvuga yuko barimo kwirwanaho, ndetse ko barimo gusubiza inyuma ibi bitero bya FARDC hariya muri teritwari ya Rubero mu gace ka Mambasa. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe uko iyi mirwano irimo kugenda. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko Generali Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yamaze kwigarurira umujyi wa Bunia muri Ituri. Ndasubiramwo. Nyuma yaho Generali Muhozi Kainerugaba atangaje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri, ubungubu abasirikare ba Uganda bamaze gucakira umujyi wa Bunia. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'inzego za Congo aremeza ko igisirikare cya Uganda aricyo kirimo kugenzura umujyi wa Bunia. Ubutegetsi bwa Congo bwavuze ko abarongoye igisirikare muri kariya gace bemereye igisirikare cya Uganda kwinjira muri Bunia kugira ngo bahagarike ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. Generali Muhozi n'abasore biwe b'igisirikare cya Uganda binjiye mu mujyi wa Bunia nyuma yaho Generali Muhozi yari amaze iminsi arimo gutanga gasopo ku basirikare barimo kugaragara mu mujyi wa Bunia. Yari yateguje ko abasore biwe bagiye kwinjira mu mujyi wa Bunia bakawucakira. Uko yabivuze rero niko byagenze. Ubungubu umujyi wa Bunia urimo kugenzurwa n'igisirikare cya Uganda.
ni ibintu byateje umujinya irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi, aho abakongomani barimo kuvuga ko igisirikare cya Uganda cyaba kigiye kwigarurira ubuseruko bwa Congo. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Uganda barimo no kwerekeza mu mujyi wa Beni. Hari amakuru yizewe avuga yuko itsinda ry'abasirikare ba Uganda bagaragaye barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Beni. Aba basirikare ba Uganda ngo barashaka kuhagenzura ndetse bakanagenzura ikibuga cy'indege cya Bunia. Ese ibingibi bisiguye iki mu mubano wa Congo na Uganda? Ese ibingibi bisiguye iki ku ntambara zirimo kubera muri Congo? Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abasirikare ba FARDC bagera ku 600 bafashwe na M23 bakajyanwa mu bigo by'imyitozo bya Rumangabo. Ubungubu nabo bamaze gusubira ku rugamba. M23 yamaze kubohereza ku rubuga rw'imirwano, aho barimo gufatanya n'abandi barwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe yatangajwe na M23 aravuga yuko abarwanyi barenga 600 batorotse FARDC, abafatiwe ku rugamba ndetse n'abamanitse amaboko bose bamaze guhabwa inyigisho zikomeye za M23, bagahabwa amasomo akomeye cyane yo kubavanamo ideoloji y'ubwicanyi. Ubungubu bakaba bagiye ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Amakuru aravuga yuko amakamyo yatwaye bano basirikare yagaragaye arimo kwerekeza ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Abahoze barwanira FARDC ubungubu bagiye gufatanya na General Makenga. Amakuru aravuga yuko abangaba babaye itsinda rya kabiri nyuma yuko abandi bavuye muri Rucuru nabo bakajya ku rubuga rw'imirwano. M23 irahamagarira abasirikare bose ba FARDC kwiyunga kuri zino nyeshyamba za General Makenga maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi bavuga ko ari ubutegetsi bw'igikenye. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, turabire hamwe icyo M23 igiye gukora mu buseruko bwa Congo. Nshuti munywanyi wacu rero, wowe ukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, niba utarakanda subscribe aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Manuka munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Fyondaho ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo turayabashikiriza idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuva mu buseruko bwa Congo aremeza ko urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kuva ku rubuga rw'imirwano aremeza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 igisirikare cya FARDC ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mambasa muri teritwari ya Rubero. Aka gace ka Mambasa gaherereye ku birometero 60 werekeza muri santere ya Rubero. Aka gace kandi gaherereye mu birometero bigera ku 100 werekeza mu mujyi wa Butembo. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano rero irimo gusatira umujyi wa Butembo ndetse na santere ya Rubero. Igisirikare cya FARDC nicyo cyatangije imirwano muri Mambasa. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu buseruko bwa Congo aravuga ko urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana muri kariya gace. Muri iyi mirwano kandi igisirikare cya Congo cyakoresheje indege z'intambara zirimo za Sukoyi 25 ndetse na za kajugujugu z'intambara. Amakuru yizewe aremeza ko izi ndege zahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Kisangani maze zikajya kurasa hariya mu gace ka Mambasa.
Abarwanyi ba M23 biyamirije ibitero bya FARDC bavuga ko barimo kurasa rwagati mu basivile, ndetse M23 iravuga yuko igiye guhagarika ibi bitero igacecekesha ibi bitwaro by'igisirikare cya Congo birimo kwica abasivile mu gace ka Mambasa. Ibimenyesha amakuru byo muri Congo biravuga yuko igisirikare cya FARDC ngo cyatangije ibitero byo kwihimura kuri M23. Igisirikare cya Congo ngo cyatangije ibitero bigamije kwisubiza uduce twose M23 irimo kugenzura. Gusa imirwano irakomeye cyane, urwamo rw'amabombe nirwo rurimo kumvikana. Amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru bo muri Congo aremeza ko iyi mirwano imaze guhitana abasivile bagera kuri 4. Amakuru yandi kandi akavuga ko FARDC yaba irimo gukoresha abana muri iyi ntambara. Amakuru aravuga yuko igisirikare cya Congo kirimo gushyira abana imbere, ndetse ko abana bari munsi y'imyaka 15 FARDC irimo kubakoresha muri uru rugamba. Hari abana bagaragaye bafite inkoho bigaragara ko bari munsi y'imyaka 15, bakaba nabo bagaragaye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mambasa. Ni ibintu rero ibingibi bifatwa nk'ibyaha by'intambara kuko ari ugukoresha abana mu mirwano kandi bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mambasa aremeza ko imirwano igikomeje. Kugeza ubu turiko turavugana urugamba rurambikanye, ndetse birimo kwibonekeza ko FARDC yazanye abasirikare benshi. FARDC yakoze ku bitwaro byayo biremereye. FARDC yakoze ku ndege z'intambara, ndetse ngo biraboneka yuko FARDC noneho yaba yatangiye kwinyara mu isunzu, ikaba irimo kugaba ibitero bikomeye. Nubwo bimeze bityo ariko M23 nayo irimo kurwana umuhenerezo. M23 imaze gutangaza yuko igiye gukubita FARDC ndetse igacecekesha uru rusaku rw'imbunda zirimo gukoreshwa n'igisirikare cya Congo. Mu yandi makuru kandi nk'uko nabibabwiye, ibintu byahinduye isura mu mujyi wa Bunia. Umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri urimo kugenzurwa n'igisirikare cya Uganda. Ni nyuma y'iminsi 3 gusa General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, atangaje ko abasore b'igisirikare cya Uganda bagiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Amakuru yizewe yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi muri Congo aremeza yuko abasirikare ba Uganda bakandagiye mu mujyi wa Bunia. Umujyi wa Bunia urimo kugenzurwa n'abasirikare ba Uganda. Ibyo General Muhoozi yari yatangaje birabaye. Ibingibi rero byatangaje benshi cyane mu babikurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse benshi mu bakongomani batangiye kwitotomba bavuga yuko igisirikare cya Uganda cyaba kirimo kwigarurira ubuseruko bwa Congo. Mu minsi ishize General Muhoozi Kainerugaba abinyujije ku rubuga rwa X yari yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Yari yatanze gasopo ku basirikare bose barimo kugaragara muri Bunia, ababwira yuko igisirikare cya Uganda aricyo kigomba kugenzura uyu mujyi. Mu rwego rwo guhosha uburakari bw'abanyagihugu ndetse no kwerekana yuko atacyabaye, inzego z'igisirikare muri kariya gace zatangaje ko habayeho ubwumvikane hagati ya Uganda ndetse na Congo kugira ngo abasirikare ba Uganda binjire muri uriya mujyi. Gusa bamwe mu bakongomani barabona ko igisirikare cya Congo ngo cyaba kirimo kwikura mu kimwaro kubera ko umujyi wa Bunia abagande bamaze kuwucakira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'aho abasirikare ba Uganda bacakiye umujyi wa Bunia, abasirikare ba FARDC basubiye inyuma. Abakongomani rero bakavuga yuko birimo kwibonekeza ko Uganda yaba irimo kwigarurira ubuseruko bwa Congo. Ibingibi kandi barabishingira ku kuba ikibuga cy'indege cya Bunia kirimo kugenzurwa n'abasirikare ba Uganda. Ikibuga cy'indege cya Beni nacyo abasirikare ba Uganda ngo bagiye kugicakira. UN yamaze guhungisha abakozi bayo muri kariya gace, ndetse amakuru aravuga yuko igisirikare cya Uganda aricyo kigomba kugenzura umujyi wa Beni n'ikibuga cy'indege cya Beni.
ibingibi rero bamwe bakabibona ko Uganda ngo nayo yaba irimo kwikatira ku butaka bwa Congo, dore ko iki gihugu ngo ari kinini cyane Tshisekedi kukiyobora byamunaniye. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu buseruko bwa Congo, abasirikare 6,000 ba FARDC bafashwe n'abarwanyi ba M23 bakajyanwa kwigishwa i Rumangabo. Bungubu M23 yabohereje ku rugamba. Abarwanyi ba M23 batangaje ko abasirikare 6,000 ba FARDC bafatiwe ku rugamba, abandi bakishikana muri M23 basoje amahugurwa yabo ya gisirikare bagahita boherezwa ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Ibingibi rero birerekana imbaraga nyinshi cyane M23 irimo kugenda yunguka ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare 6,000 bari aba FARDC ubungubu bahindutse abasirikare ba M23, bagaragaye barimo kubyina indirimbo zihayagiza M23, bagaragaye bari mu makamyo berekeza muri teritwari ya Rubero, bagaragaye bavuga yuko bagiye kurwanya akarengane muri Congo, ndetse bagaragaye bavuga ko bashyigikiye komanda wabo General Makenga. Amakuru yizewe atugeraho aravuga ko aba basirikare 6,000 bahawe intwaro zikomeye, ndetse bahawe n'imyenda y'igisirikare cya M23. Hari itandukaniro rikomeye cyane ririmo kugaragara hagati y'uko aba basirikare bari bameze ndetse n'uko barimo kugaragara kuri iyi nshuro. Biragaragara ko bambaye bikwije, biragaragara yuko aba basirikare none ko bahawe ibikoresho bikomeye, bahawe imyenda ya gisirikare ndetse n'amajire abakingira amasasu. Aba basirikare biragaragara ko bambaye nk'abakomando ba M23, nabo baravuga yuko M23 ari igisirikare gikomeye kurusha FARDC. Hari abandi basirikare kandi bavuye muri teritwari ya Rucuru, nabo bari barafashwe na M23. Ubungubu nabo bamaze kujya ku rubuga rw'imirwano mu bice bitandukanye nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza.